Ivyo Ndayicariye n'ibindi bintu bizova bidukwegera ahubwo. La démocratie telle que définie. Il y a définition, il y a donc pouvoir du peuple. Hein? Par le peuple pour le peuple. Comme défini mu Burundi ntibaho ubu ntayiriho. Hariho la démocratie de l'autorité pour l'autorité par l'autorité. Ni hari ubu. Niturashikira rero bita ngo démocratie du peuple pour le peuple par le peuple pour le peuple. Ubu ntayihari. Ico mukijane mukizi. Tuca turondera mugabo njanja muri sansa ya PDR ya Gabriel Bazawitonde yavuze ati je m'insurge ko ndavuga yuko la démocratie ari kitu impose ivyo tubayemwe byose wovuga ngo nico twiremeye niki ifa kumenya kuyigera buryo ukaraba esclavage nababwiye ukaraba ko umuntu bamushora bakamugurisha agahera ukaraba feudality umuntu iragenda gakorera abo bame bavugwa imyaka n'imyaka bisa kantu kangana ni telefone ngo ni pedo therapist akorera abatwari yimburira abatware gusa ukaza muri ivyo bindi byose twavuze twaciyemwo by'igisoda by'igikoroni by'ibiki. La démocratie telle que définie c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Il faut continuer à défendre les principes et les valeurs démocratiques. Kubera iki yo omwe iremera umnyage kugira ijambo sinzi wavuze ati kuba turi ngaha nuko hariho omwe a minimum sino batatu twice ngaha tuba twafashwe kera bamwe bari mu gasho abandi basanze bagiye ariko muna turi ngaha. C'est le moindre mal kuko umnyage urashobora kwiexprimer bon dans les conditions normales je dis librement akexprimer librement gacigize ivyumviro byiwe gatanga interera nkagira gute. Dans les conditions normales aussi arashobora kwitorera babarongozi mwamye muvuga bamwigisha abategetsi akabitorera agahitora n'abazomuserukira nabo ba député nabo ba mustanteri abantu bashaka kumuseruka ko batowe mu mwidegenge muko je dis bien dans les conditions normales. None muva ko yari nziza gusumba yuko uza wumva ngo uyazo dutwara kwera avukanye ndite mu gipfunsi utazi niyo zavuye canke ukaza ngo zirahinduye imirisho twicaye nganga ubunyene tuzo ngo zirahinduye imirisho tumenye yuce zahinduriye hezwe tumenye yuce twese dusoka dukebaguzwa yereze bara telefone yakoca du telefone baba yaciye c'est mieux. Icyo mugende mugira uti c'est mieux quand même. Alors ivyerekeye rero ibi bibazo nka ambassadeur Jeremy yibajije ikibazo gihambaye ati mbe igihe tugwanira tugatsindira independence burya twaramenyeze ico twarondera bajya bayigwaniye Michel ambassadeur bari bakizi sinzi kumvirije discours ya kwa Gasoro yarakizi bakubwi yarakizi aba baporona bamusigariye uyu ntiyarimwe ni watwaraye porona burya ni continuity cyari continuity bazanye ibintu bya Moromya Casablanca sinzi umuntu hundi yamya byafisigura no batamuntu aramenye ibyari byo byaje bibi kwa Gasoro ahetse kudukura mu ntuze mu buja muce mugarukana bya bindi abazungu barimo rero kiba kuri ico kibazo cha independence canke cha demokrasi burya bajya ba les pionniers barumva neza iyo bagomba kuje uba nadaye nkuko yumva demokrasi yavuga ati iyi demokrasi iriko ko iparvena kurasambra abantu basanzaye iriko kishora kubalibera hari abantu bapfunzwe ati kandi plutôt 70% ndi barapfunzwe ifo ko bava muri burya buja sinzi ko ari gwasaba bivuze ati le colon noir yasubiye le colon blanc atahubwo ariko aramusumbya no gutwara nabi erega jewe hari abantu duhaduganira kambira ati none ngo magaruka bakoroni ati hari amashuri ameze neza abantu bariga neza basohokara abantu bubashwe hari babivuga
hari n'abandi bambwira ati hopfumagaro za ntwaro z'abatutsi kiko mbere intwaro z'abahutu n'agahebuza urabyumva bakibagira ko amaruto yose ari ipona yazo rero iki kibazo ambasaderi Jemmy yabaje abantu bose bagende bacibaza ati ibyo twarondera mu kwikukira ibyo twarondera mu guharanira independence ubwo twarabyumvise cyane cyane mwebwe mukiri bato cyane mwe mukiri bato mbere nje ngaruka kuri APDR yabaye nguvuga ngo dusabe ubutegetsi bujya buhindura ibintu ari buhinduke urazi Albert Einstein uko yavuze sinzi ko ari umufilozofe cyangwa umusaba cyangwa umukiri yitwa Albert Einstein yavuze ati physicien ukaronderera inyishu kuwa guteye ingorane ufise ibibazo bibiri uba wongeye ikindi kibazo ngeje cyako kumbura mwipange mwiyorganize kuko ibintu twagiye tubona ko bihinduka tuzorabe muri izo esprit abantu bariko baratubwira bati la gouvernance nziza yogenda uku abantu bo dialoga boganira uku tubirondere mena ifo kubirondera turanforce ya independence turanforce ya culture démocratique bamwe batwigisha twobikora gute umuntu wese akiyumvira ibyo nane twaguma turaba bajya ngo uyu cankuri yatwagiranya jewe narabikoze kandi ibyo ibi niko ndababwira nuko nabiciyemo ngabana ntaco bimari gutuka abana abaporona twaratukanye kweri abaporona twaratukanye kandi tugiye dukunda nona urugendo aho tubira cyaca kunyizoka nuko ndagikomeye gusa rero kuronderera inyishu inikema kubatama canke kubategetsi bahari bishobora kuzogorana savuze wa mu maringa hano yavuze ati ubwo ibitubaye mu ndivyo babiterwa nibikomere abantu bafise yega abantu bafise bikomere hama akaba nabandi babitoneka n'abajya barabitoneka bizogenda gute urazi umuntu agutoneze yopfa bakomeretse hari abantu ndaje bafise bikomere hama bigatonekwa yatonekwa ko burya hari abantu burya tubona bagenda ku mutima ukibaza ku mutima we utazi ingene ameze gasanga umuntu yambaye ikoti nkuko udaryambaye cyangwa nkuko nurabagwasa ryambaye cyangwa Olivier mais à l'intérieur yarabunze afise ishavu ridasanzwe rero bijya yavuze nivyo hariho certains comportements zisigurwa nivyo twabayemo mugabo ntibyo kumvikana yuko aba mwebwe mugifise bamwe ndabona gifise imyaka myinshi mucanke muri nkuru byo twe twabayemo twebwe tuciga ko tutuba kuvuga ko umuto cyangwa umututsi wacufata wacha n'amashuri wacuheba kaba kabaye ariko mwebwe twebwe ubu mwaye mufise ntato twari dufise mwaye mufise ubu mwebwe mukiri bato zirenze nta kintu wo kwifuza kumenya ntukimenya nta kintu worondera ingene ukominika ngo bibure mufise amamwaye menshi ama experience amaki ahari umwe miyentetse kumenya none iyi demokrasi kuva itanguye iyi processus mu Burundi hoba ariho dezaki nizihe professeur yavuze ati les problèmes aux solutions sena nacumvise neza ariko nacumvise il faut vraiment les problèmes aux solutions ucuraba ati izi solution none twibaza ko zodukura hajya zifise quel problème zifise zirankontra quel obstacle akato twiga kukura mu nzira kugira la solution yemereje kukuyeho obstacle la solution ica yemereje rero novuga nti mungara kantu ntuze yavuze ngo abantu bibaza perezida wa iprona yavuze ngo abantu bibaza ngo sira kubijanye na akoyi arusha na constitution ikiri imbere y'ikindi we nk'ubuso akubyaye banyo ukaba perezida ucuvuga ngo urabasumba ngo kuri perezida uco genda rero bajya na imihimbi ntacyo bamaze je ndi perezida ne ugumububa hakora abavyeyi bawe
ijya ko rudarusha rero niyo yavye constitution bavuga abantu kandi birimwo byose muri constitution ntibiri muri akoro rudarusha ika ngo muri akoro rudarusha uzogenda usome bijya bya commission verite ntuze iri waradabadanga uyu ntuze ambassadeur Ndayicariye muri constitution naho uzobisoma na hamwe ndabivuze uzobisoma na hamwe kandi kijya ni chapitre ikomeye cyane muri reconciliation y'abarundi c'est un chapitre ikomeye cyane haje burya tuza kuzovuga ukuri burya ukuri ku byabaye dutegerezwa kwicara tukazokuvugana kandi kwa neza mais pour le plus jamais ça pas pour la vengeance pour le plus jamais ça bijya Ndayicariye arimo n'ibindi bintu bizova bidukwegera ahubwo je niyo duhenda imubwira ati wewe uzodukwegera wewe uza kumata ku itariki y'abahutu abatutsi no gacamata ku yindi tariki duce tuguma turi polarize bamwe hari abandi hari ya gusa none wewe wumva udikura rudera kuzonwanisha barano kubasubiza hamwe gute rero burya akora udarusha yamira imbere no kuvuga rero burya inyishu zose turondera burya ntitwaje ngo tuvugira akora udarusha ibyiza yazanye byose ngo tuvugira aha inyishu turondera genda amaze kuja mu biganiro byinshi zose ziri muri akora udarusha ngira ngo abantu ntibanayisomye gusa ariko zose niyo ziri inyishu rero tuyironderere muko yabita akora udarusha mu gusubiramo rijya bwirizwa nshingiro byaze burya byarayisubije inyuma hari byo banditse muri rijya bwirizwa nshingiro rishasha byasubije inyuma akora udarusha abantu rero ko bategerezwa kumirita kugira ngo akora udarusha isuzumwe ko abaje mu nyuma bo d'abord tuvuge harabayisinya peke de reserve barabi yuko ya reserve yabo harakariganga mu gukoboka kirimwo ensuite hariyo imigubiri yari ikomeye itashoboye kuronka karyo ni paripote FNL na CNDD FDD iyo paripote FNL yari rongowe n'umushinga ntari ngaha gatogwasa na CNDD FDD yari rongowe na Bosco Ndayikengurukiye ntizashoboye kuronka kanya neza ngo bagire ico baterereye baje gusa mwishirwa mu ngiro zayo nabo rero tushubiye kumwe tukayisuzuma ndibo boronka ibitari bike boterera tukayigira iy'abarundi ikaba anakor darusha y'abarundi na constitution ivuyemo y'abarundi aho tukaca twavansa hamwe no kwa macambu cyanyerere ngo turafise bishasha turiko turazana ukaza mvuno munsi Frodo nguzanye bishasha iprogramizanye bishasha uriya ngwazanye bishasha sende ni misi yose nditushobora kwavansa tuteza gukorera ku byo dufise amakoro menshi cyane ashika 6 nitwanze twicare ibyo dufise tubirabe abanye baza baragira ibintu bazadufasha kurondera des solutions surtout bati tugize recherche inyishu yobi inyi